ndabaramukije uko bene data mudukurikirane Ange Michel Muhayimana muko baravugana ndabaye kazi mwese mu kiganiro ukuri kubohora ikiganiro canyu kwifasha gukora mu buntu no kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Ndabaye kazi mwese mu nyigisho y'uno munsi aho tugiye tuganira ku ijambo ry'Imana. Iri jambo tugiye tuganire ni jambo Imana yashize ku mutima ndayimaranye igihe kubera ibibazo. Muramenyereye yuko kiganiro cy'ukuri kubohora dusanzwe tugitanga no kuri WhatsApp mu buryo bwa audio bisi yose kuva ku munsi wa mbere ku munsi wa gatanu tukiga inyigisho zitandukanye, hanyuma duhejeje tukabaha umwanya w'ibibazo n'intaha cyangwa ubuhamya muri mu Kinyarwanda. Rero nizera yuko kiganiro kiyo kirabafasha cyane kandi inyigisho mwanya muzi kurikira mugire sabone ngaho kuri chaîne yacu mukandaho kantu kugira ngo mufyonde kugira mushobore kuzora muronka inyigisho byo bafasha no gufasha abandi kugira ngo muzi barungikire nabo kandi namwe ngiye dushe kunyigisho nshasha zishobore kubafasha. Rero ntenze kurandira uyu munsi tugiye kucigwa ciza cyane kiri interesa niza yuko byukuri kiza kubafasha kuko dushaka kwishurira mu ry'Imana ibibazo bidushimira mu ry'Imana. Icigwa cyo munsi kivuga ngo amazina y'abandi bana Bikira Mariya yavyaye, amazina y'abandi bana Bikira Mariya yavyaye. Ndaze kuko icigwa ari ciza kandi gishobora gutera ibibazo ku bantu bamwe ariko niza yuko aho umuntu asengera hariho hose ubwa mbere nuko wizera Yesu umwami n'umukiza ukavuka ubwa kabiri. Ico kintu ca mbere. Ica kabiri nuko wizeye Kristo ubuzima bwawe buhinduka, abantu akabona ivyama byo kugoroka biva muri mwe mu yera. Ntushaka ngo urasenga mu mubaho bwa buzima bwa kera. Ica gatatu nuko tukubaha ijambo ry'Imana. Mu kubaha ijambo ry'Imana nuko ijambo ry'Imana rivuga tukivuga uko nyene atuje dukuyeko atanje twongeyeko naho byo kubabaza kuko abantu bamwe bamaze kwigishwa ibintu bitari muri Bibiliya ku buryo bagora kwemerera mu ry'Imana bava ngo jewe nabyigishwa uko ndi ngo navyumvise kera ngo niko nzoguma ngo sinkene ngo ivyo bintu ngo nibishasha bakavyumvisha zishasha ziri mbiri muri Bibiliya bakavyumva bakabibona ariko bakabipinga swati kubera batinya kure ibinyama bubakiye ko bitari ivyo. Ica kabiri ko nabakumbura bapinga umuntu akora bitanga. Ica gatatu ko rababoshwe ni mwemo y'idini daimoni y'idini kandi bita idini daimoni y'idini basanga bari ahantu arabaja araba esclave. Rero Imana ishaka kudufasha dusomere mu ijambo ry'Imana muri Matayo 13 Matayo 13 umurongo wa 53 gushaka 58 abango Yesu anebagugwa nabo mu ntara y'iwabo. Yesu amaze guca iyo migani avayo hejuru ariko aravuga imigani yabigisha n'ibindi avayo aja mu ntara y'iwabo muri Galilaya niho yagiye aja mu ntara y'iwabo yigishiriza mu sinagogi yabo bituma batangara batuba ubwenge n'ivyo bitangaza mbego yabikuye he kuko bari bamuzi. So yagiye mu gisagara cy'iwabo aja mu sinagogi ntiyagiye kubagwanya yagiye kubigisha hanyuma kuko yari umuntu agenda yigisha hanyuma amaze kwigisha asengera n'abagwayi bituma batangara batuba ubwenge wisdom. Iri jambo mu kirundi bavuze ngo ni ubwenge mu Congereza ni jambo wisdom canke sagesse. Mbega iri jambo ubwenge sagesse avugana ahandi n'abatugira ngo yavugana ubushobozi ngo navuga nk'abafarisayo bababwira imirongo bababwira ibintu by'amategeko urumva ntibababwira ubuzima bw'ingene bobana na Kristo ngene bobana n'Imana ariko yababwira ubushobozi bw'Imana akaca bongera akabasengera ati nibyo bitangaza mbega uyu yabikuye hehe mbega si wa mwana w'umubaji bari bazi se wewe bana ko ari bazi papa we Yosefu si wa muhungu w'umubaji Yosefu ko murazina yavutse Yesu sishaka kubisubiramo. Nyina ntiyitwa Mariya urumva se n'umubaji akaza akora naho kubaza kuko umwana kijya gihe akazi yakora yaca akora akazi ngo asanzwe akora acavuga bati none nyina nitumuzi ntiyitwa Mariya. Wumva ko batakoresha ijambo Bikira Mariya. Iri jambo Bikira ni jambo mu Giswahili bikra bisigura ngo isugi no mu Cyarabu ni isugi la Vierge Marie the Virgin Mary isugi Mariya urumva nicyo jambo bisigura ariko Bibiliya nkuko za kubibona Mariya yahuye na Yosefu ari sugi yatwaye inda ya Yesu ari sugi amara amezi 9 ari sugi bagira mariage na Yosefu ari sugi ntiyigeze amukora ko amezi 9 ko birivuga ngo igitutu camwe mu Imana cari kurewe ariko amaze kuvyara Yesu ntiyamuvyaye na Cesarienne mwabamuga ati amajambo ariko aravuga nibiki bere data ntiyamuvyaye mu buryo
buri naturel bwo kuvyara umuntu atarenze kubagwa bisigaye yuko atagumye ari sugi ntiyagumye ari sugi yari sugi ataramenya ataravyara Yesu ariko amaze kumuvyara yaravyaye abandi bana mane bavuga ngo ndatuka Maria ndamwubaha ndanamukunda kuja mu gimana dusako tumwubaha tunamukunda abantu benshi aca bitwaza ngo nitumwubaha mvereza nyina niyitwa Maria kandi abavukana nawe si Yakobo na Yosefu na Simoni na Yuda abahungu bane Yakobo Yosefu Simoni na Yuda uyu Yakobo ari mu bandi niwanze igitabo ca Yakobo uyu Yuda niwanze igitabo ca Yuda kiri muri Bibiliya ibyo bitabo bibiri muri Bibiliya umbereza bashiki biwe ntibari wacu bose ibindi bibiri bivuga ngo bashiki biwe ntibarongowe iwacu urumva Yesu yarafise bene wabo bane b'abahungu nabashiki biwe batavuze igitigiri cabo uko abagore ntibakunda kubaharura bavuga ngo Yesu akoze ibitangaza badahagabura imikate n'amafi abantu ibihumbi 10 hatamwe abagore n'abana bizo ko yagaburiye abagabo benshi n'abagore benshi cyane n'abana benshi so bashiki biwe ntibari wacu bose muri make barabazi none ivyo byose yabikuye hehe ivyo birabatsitaza Yesu arabwira ati umuntu avugishwe n'Imana ntaburi cubahiro atari mu ntara y'iwabo no mu nzu y'iwabo nuko biri naje nuko biri mu bantu b'iwacu usanga utemerwa kandi nta bitangaza byinshi yakoreye kubwo kutwizera kwabo iri jambo rirakomeye cyane bene data twabonye ko Yesu afise bene wabo bane abahungu bane n'abashiki be batavuze igitigiri cabo none bigenda gute ngo umuntu aya majambo ayahindukize ngo urabona ngo nibaza ko ari bagize igantumwa eka namba siziga ntumwa reka dusome muri Yohani 7 Yohani ku murongo wa mbere havuga ngo hanyuma y'iyo minsi Yesu agenda Galilaya hahandi wabo ntiyashaka kugenda Yudaya kuko abayuda barondera ingene bamwica iminsi mikuru y'abayuda yitwa y'insago yari kirashika nuko bene nyina baramubwira bati nuve ino uje Yudaya bene nyina ntibavuze ngo nabigishwa biwe eka namba bene nyina ngo bene nyina bati nuve ino uje Yudaya abigishwa bawe nabo barabe ibikorwa ukora kuko atawogira ico akora mu misho nawe ngo arondere kumenyekana kuko bashaka kwamenyekana kuko rivyo ni wiserure mu bisi kuko na bene nyina nabo batamwizera bene nyina ntibamwizera none abo ariko baravuga si babandi twavuga bashiki biwe na bene wabo urumva Maria yaravya abandi bana reka dusime mu Bigalatiya rimwe umurongo 18-19 Galate 1 verset 18-19 bavuga ngo maze imyaka 3 ishize nduga Yerusalemu kwibonanira na Kefa mara iwe iminsi 15 woni Paulo ariko aravuga ariko mu zindi ntumwa nta wundi nabonye atari Yakobo mwene nyina umwami Yesu Paulo arabwiye inyuma y'imyaka myinshi aravuze ko Yakobo ari mwene nyina umwami wacu Yesu bavukana mu maraso bavukana basangiye umuvyeyi bene data dutahura neza ko Maria yaravyaye abandi bana kumwita Bikira Maria yari sugi ataravyara amaze kuvyara yaravyaye Yesu ni vyiza Imana ishimwe ako yaravyaye n'abandi bana ko Yosefu yari umugabo wiwe ntiyaciye aguma ari sugi cyangwa aguma ari umukobwa ari ngaho uca mudamu mufiyemere yavyaye umwana atarongo yarafise umugabo babana mu nzu idini ryatwigishije yuko atigeze avyara abandi bana yaravyaye abandi bana ibiri mu ijambo ry'Imana cyo kugerageza kubereka nuko tubona ko ijambo ry'Imana turyubaha ico rivuga tukivuga ico ritavuze tutakivuga bishobora kuba bitakunezera kubera hari ibintu wigishwe bitari byo udashaka kurekura ariko wemere kwisumeta ku ijambo ry'Imana uzomenya ukuri kuzugwa kwidegembye nuko mugire umunsi mwiza mwarahezagiye